Aya manota 3 dushoboye kuronka no munsi na manota 3 yarakenewe uravye course turimo ndavye urukino murabona yuko urukino rwatanguye neza ariko mu gice ca kabiri habaye amakosa menshi cyane gutakaza imipira ariko turashima kubona tushoboye kuronka ego biravye nkuko bivuze igice ca mbere twagikinye neza no mu minota nka 30 twari tumaze kuronka ibitsindo bitatu ariko muravye nyene twinjiye mu gice ca kabiri harimo gutakaza imipira novuga yuko uravye ingene twakinye igice ca kabiri habuze concentration ya negligence. Next match ni Kayanza. Ndibaza yuko objectif yari ijyanye tugiye gutegura tugiye kuraba match y'uno munsi turaba amakosa yabaye muri urukino rw'uno munsi tugerageze kuyakosora kugira turabe yuko amakosa yabaye kuri runo rukino kuri match ikurikira ntazosubire kuba. Ndibaza yuko murazi objectif tubandanya ari ijyanye yo kuguma tugwanira igikombe. Ego no munsi turaye mu kibanza ca mbere turarindira urukino rw'ejo. Ndibaza yuko mubona turacashigaje inkino nyinshi cyane turacari muri course bidusaba urukino rwari rwo rwose kurufata nka finale tukaba turi ya 100%. Sinovuga yuko kunganya muhira ari ugutakaza twari ko duhura na equipe turiko turagwanira igikombe uravye dusa nk'abakurikirana amanota 2 na manota makinya cyane amanota ukinya urukino ugatsitara gato ubutakaje ikibanza. Ndibaza yuko haracashigaye inkino nyinshi cyane bidusaba yuko kuri match yari yo yose kwama tuyifata yuko ari nka finale kuri twebwe. Ego nkuko mubivuze ari abakinyi bamagagwa mu giserukira gihugu nivyo uravye nk'urukino rw'uno munsi umukinyi nka Keta urabona ko urwego rwiwe rwari hasi cyane ariko turizeye yuko ni bwa mbere ndamubona kina kujyanye turizeye yuko mu rukino ruzokurikira bitazogenda kujya. Keve muravye inkina amazi misakina n'umukinyi tugenderako n'umukinyi akina neza kandi uravye uno munsi ashobora gukina kuri kabiri uno munsi ashobora gukina kuri indwi umukinyi novuga ko ari umupolivalent uno munsi ari en forme kandi ahora dufasha cyane. Ibihe byiza cyane kuri mwebwe mwese abakunzi ba Utamu Podcast nizere ko mumeze neza cyane abari mu Burundi n'abari mu makungu. Nitwa Suleiman niyo nkuru nk'ibisanzwe tubatuje muri episode zo kugaruka ku makuru abari karavugwa na cyane cyane muri sport hirya no hino duhereye muri Primus League Burundi umunsi wa 21 barakinye ikigaragara nuko inkino zikomeje kugenda zigaragaramwo imigwi igaragaza inguvu zike n'indi igaragaza inguvu nyinshi na cyane cyane nk'imigwi nka Aigle Noir ukomeje kuruse y'igikombe ca championnat mu gihe bahanganye na Buma muri zo kina ku munsi wejo. Nibyo Aigle Noir umunsi ratsinze iraye mu kibanza ca mbere bivuze ko hari ico bivuze ku rukino ruzohuza umugwi wa Buma muri n'umugwi wa Vitaro ku munsi wejo mu gihe kurundi ruhande hari nk'umugwi wa Kayanza United n'umugwi wa Ngozi City bazoba bariko barisobanura hari ya mu ntara ya Kayanza. Ico tugiye gukora koroni cyane cerekeranye na title contenders na cyane ko nk'ubu Buma muri hamwe yotakaza urukino rwo ku munsi wejo rushobora kubakura muri B yo kurondera igikombe ca Primus League Burundi mu gihe Aigle Noir yogira amahigwe umugwi wa Vitaro kitwara neza ku munsi wejo yovuga ngo barabidukoreye mu gihe twe tutavyikoreye. Ico kwitega kindi ni cerekeranye n'abafana bashobora kwitabira urukino ko ku munsi wejo na cyane ko nk'abakunzi ba Aigle Noir baza bari nyuma y'umugwi wande wa Vitaro Football Club abakunzi ba Buma muri bo bategeza gusidukana niyo nka kugira ngo bashobore gushigikira umugwi wa barabe ko boronka amanota 3. Tugarutse rero ku byabaye ku rukino rwa Aigle Noir n'umugwi wa Masipiri ni urukino rutweretse ko demonstration zabaye ku ruhande rwa Aigle Noir zatwereka ko ari ibintu bateguye mu gice ca mbere ariko igice ca kabiri byatweretse ko abakinyi bashobora kuba bahabayeho kwijajara ico twita over confidence mu mupira w'amaguru. Hanyuma ku ruhande rwa Masipiri nabo novuga ko baje bafise ico no kwita ubwoba na cyane ko bariko barahura na equipe ifise ikirikira rondera na cyane igikombe kuko bo baravuga bati twe uko biri kose turi underdog kuri no equipe imaze kugira icizere muri no championnat ya Primus League Burundi. Nivyo igice ca mbere cyabagoye ku ruhande rwa Masipiri mugabe igice ca kabiri batweretse ko bashobora gukora comeback bagahindura urukino bakerekana ishusho shasha. Tugarutse muri demonstration zakuzwe mu kibuga igice ca mbere kuvuga ko bakiniye muri zone mediane na zone haute za Aigle Noir arizo zone basse na zone mediane zande za Masipiri. Nukuvuga urukino rwakinirwa ku ruhande rwa Masipiri cyane ndetse no hagati mu kibuga mu gice ca mbere ariko igice ca kabiri tubonye contraire umugwi wa Masipiri waje ukora comeback ukora ishuriko kwita kugabura ikibuga mu gutatu maze ubu bakinira mu kibuga nka cyose niko bivuga ko umupira muri zone basse waruriyo ku ruhande rwa Masipiri mu kibuga cyabo ca mbere mu kibuga cyabo ca kabiri no mu kibuga ca gatatu canke se iyo bita zone haute. Ikigaragara mbonye ko
umupira mu Burundi nta difference ihari, yaba umugwi wa mbere yaba umugwi wa kabiri yaba umugwi wa gatatu bose bashobora guhangana bikarangira Dini Paruwo two kwinda de bande agize iki afuye, kuko biraboneka ko hari akantu gatoya gatandukanya iyo migwi uburyo wabayeho, kuko uburyo bwo kurondera igisindo bobo ubona ko ari bumwe, yaba imipira y'imiterekano over icyo bita cent pieces ku ruhande rwa Egenward twabonye ko bashoboye kuyibyaza umusaruro, kuko urabye nk'iye cyambere bateye shot on target zigera kuri 5 shot of target shot on target zigera kuri 5 zitatu zavuye nk'ibitsindo, kandi muri izo harimo imipira y'imiterekano yo bita cent pieces muri za corner. Ku rundi ruhande rw'amasipiri habaho icyo twokwita construction dije kugeza naho bubatse igitsindo bakakironka, na cyane cyane igitsindo batsinze mu gihe cya kabiri. Itiminizi ko rero champion iracabandanya no kurindira umunsi wejo aho umugwi wa Bumamuru n'umugwi wa Vitaro zamanuka mu kibuga ico bishobora kuzotanga. Jesse novuga ko hari akarusho twaronse muri equipe yacu, kubera n'ubu turacyafise ikibazo cya motivation. Ngira nitwabona ko abakinyi baronse motivation hari ikintu cyo hinduka tugo dukina ku kibuga tugira ko entraînement. Motivation no kuvuga amafaranga, muca bakina amafaranga equipe ukuntu tumeze, abakinyi nta kintu baronka bagira entraînement. Ndabahanura gusa barabe imbere, barabe mu mwaka uzaho bazogenda bakine izina ryabo, nta déplacement yo kuza kuri entraînement baronka, na pre match nta kantu kifana tuvuga baronka, nta na kimwe baronka mu camati nico babuze. Sijya remplacement nagize mu cye cyambere twashatse gukosora amakosa twabonye, kandi abakina kuyemwo byanyeretse ko batari mu kibuga, nico nyene navuze cyo mu mutwe bari bameze neza. Nukuri cuvuze cyadufashije igice cyambere twakinye muri zone yacu, twariko turazibira, twariko ni equipe ya mbere twariko turaba ko tutotsindwa, yaciye vyanka badusinda ibitsindo bitatu, ariko mu gice cya kabiri nababwira abakinyi banje natwe dukine tubasange mu gice cya mu ruhande rwabo, kandi vyakunze. Mwabonye ukene ko twabasanze mu kote yiwabo, turaronka n'igitsindo n'ibindi twahushije ari byinshi. Nukuri igice cya kabiri cyatweretse ko mu nkino ziri imbere nivyo tuzokorera ko turabe ko tworonka intsinzi. Oya si kabaye, sinovuga ko kabaye, nukuri tuzokina nk'uno munsi twakinye na Aigle Noir. Urukino rwa Vitaro icyo nzokora kwanza mu gutegura urwo rukino, nzobakura mu mutwe kwiyumvira ni Vitaro, nzobereka ko ari equipe isanzwe, ndabeke ko ukuntu bakinye igice cya kabiri kuri Aigle Noir, ndabeke ko vyoshoboka no kuri Vitaro turako twoyitsinda. Ndavye imigwi ine ya nyuma, je ndacyafise icyizere ko tworokoka kumanuka mu cicaro cya kabiri. Ndavye amanota ama equipe ane ya nyuma afise, ariko duhaje urukino rwa Vitaro naho nyenzo bafise amahirwe yo kuvuga ko nzova murongo utukura. Tuzoca dukurikira urukino rwa Deira, turutsinze rwa Deira niho nzoca mvuga ko birashoboka. Muri aka kanya kuri ivyo nasavye federation yarabimfashije gukinira hano, tutatanze uburyo bwo kuja gukina mu Cibitoki. Abandi nosaba motivation n'abakunzi b'umupira w'amaguru, cyane cyane abakunda football n'abakunzi ba masipiri n'abakora muri federation badufashe n'ukuri, turabe ko bomfasha mu bakinyi bacu baronke motivation, uburyo bwo kubaha bajeje match baje kuri entraînement karonka déplacement kwazana kuri entraînement, turabe ko ama match asigaye tronka nk'amanota 18 je ndayizeye.